Jewe ndi muganga ntore ni Carno, ndi umuganga yize ivy'amenyo, hama nkaba nkora kuri Tanganyika Hospital, aho yahoze yitwa Tanganyika Care. Caries dentaire no kuvuga ni igihe iryinyo ryatobotse, iryo ryinyo ryo ritoboka gute? Ritoboka iyo umuntu afunguye hama ntiyibrose, ntakoreshe umujigiti cane cane mw'ijoro agiye kuryama, ntiyibrose. Amenyo kuko tubana n'ubucafu bwinshi mu kanwa, ku bucafu ukoresha ivyo bisukari twafunguye bugaca butobora amenyo. Iyo caries dentaire arivyo bita iryinyo ryatobotse, ibimenyetso bikuru n'igihe umuntu avuga ati inyoye amazi, bikanye, ibishushe ndababara, hagiye ivyo kurya muri ico kinogo catobotse ndababara, canke akavuga ati ngiye kuryama nca meneka umutwe nkavyumva biduza amaja ngaha ku gutwi. Iyo caries dentaire iravurwa, hama niyo ngwara novuga nti iri mu zambere kw'isi zibangamiye abantu, nuko abantu batayitaho, sinzi ko ari kutamenya canke kuvyirengagiza, mugabo kenshi mu Burundi igituma abantu bativuza no kutamenya, hama ugasanga baraye batibrosheje, bahama bafungura mugabo utagize isuku ryo mu kanwa ugaca utoboka amenyo. Iyo tubonye yuko iryinyo ryatobotse, hariho kurihoma canke ubundi buhinga twinjira indani mu ryinyo tugakurayo uturingo tw'amaraso hamwe n'imitsi, ivyo vyose nibwo tugerageze ntiturikureyo. Ariko hari igihe ushobora gusanga amenyo yamanyutse, canke ugasanga iryo ryinyo rirahengamye, canke ugasanga ryaheze, ryatobotse, ryabunzwe, hasigaye bicike. Kuri iyo mvo iyo hasigaye nk'ibicike canke rimeze nabi gose, niho duhitamwo kurikura. Mu kurivura ni ubuhinga novuga ati bubiri canke butatu. Ica mbere no kuvuga ati kurihoma nimba ari igitoboro kikiri hafi, turakurayo ibicafu biri indani mu ryinyo, hama tukahazibira kugira ubucafu ntibusubire kuronka aho bwinjirira. Ubuhinga bwa kabiri ni igihe twinjiye mu ryinyo tugakurayo uturingo tw'amaraso hamwe n'imitsi iri mu ryinyo, hama tukahoza tukahazibira kugira ibicafu ntibisubire kujayo. Ubuhinga bwa gatatu urashobora gusanga iyo iryinyo kugira turivure biba ngombwa yuko turikura canke ari nka pareye tumwambika umuntu kugira twitondeke neza ntisubire novuga ati gutobora ayandi menyo. Umuntu yokora iki? Ni ibintu vyoroshe, ni ukuyibrosa, gukoresha umujigiti na corogate. Corogate nazo ugakoresha iyi corogate irimwo fluor canke fluoride, izi tumenyere kw'isoko nka abcd, white dent, signale, corogate, sensodyne. Umuntu akirinda akoresha nk'izi za forever canke ibi bavuga ati vya clou de girofle, bakibaza ko abantu ngo gukora izimvye ngo ari ifasha, mugabo ntibirimwo iyo fluor canke fluoride, arizo zizifasha kugira amenyo ntatoboke, abe novuga ati resistant, akomere contre ama bacterie. Hama umuntu twamuhanura yuko mw'ijoro imisi yose imbere yo kuryama yokwama yaribrosheje. Nawe kwibrosa rimwe ku munsi agakoma yibrosa mw'ijoro imbere yo kuryama, n'imiburi dusaba abantu bibrose kabiri canke gatatu, ni ukuvuga mu gitondo apana bavyutse ariko bahejeje gufungura. Saa sita bikunze umuntu ahejeje gufungura akibrosa, bidakunze agacisha nk'amazi mu kanwa akiyugumura, haba mw'ijoro imbere yo kuryama ni ngombwa umuntu yama arara yibrosheje. Ikindi naco tugahanura abantu n'imiburi rimwe canke kabiri mu mwaka bakaja kuraba umuganga w'amenyo, naho batagwaye bagasuzumisha amenyo kugira ntihaze ivyo bibazo vyo gutoboka canke ugasanga yavunzwe.